Kari Podolak yahishuye ko abasirikare ibihumbi 13 b'iki gihugu bamaze kwicirwa mu ntambara kuva muri Gashyantare uyu mwaka. Podolak yavuze ko abasirikare bari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 13 bamaze kwicwa. Icyakora iyi mibare ntabwo iremezwa n'igisirikare cya Ukraine. Aganira na televiziyo ya Ukraine, Podolak yavuze ko iyi mibare yaturutse mu masuzuma yakozwe na Perezida Zrensky. Podolak yatangaje ko nibura abasirikare b'Uburusiya ibihumbi 100 bamaze kwicwa, mu gihe abakomeretse bari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150. BBC yanditse ko abasivili nibura 3600 bari bamaze kwicirwa mu ntambara kugeza muri Kamena uyu mwaka. Byatangajwe ko nibura abasirikare bari hagati y'100 na 200 bapfa ku munsi. Ku rundi ruhande, imibare yatangajwe na Ukraine ikomeje kwibazwaho kuko mu kwezi gushize umugaba mukuru w'ingabo za Amerika General Mike Miller yatangaje ko abasirikare ibihumbi 100 ba Ukraine n'abandi bangana gutyo b'Uburusiya bishwe cyangwa bagakomerekera mu ntambara. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi EU Ursula von der Leyen ku gatatu w'iki cyumweru yatangaje ko abasirikare ba Ukraine ibihumbi 10 bamaze kwicwa. Nyuma yaho byatangajwe ko iyi mibare ari yabishwe n'abakomeretse. EU igaragaza ko nibura abanya Ukraine b'abasivile ibihumbi 20 bamaze kwicwa.